Turabaramukije mwese abakunzi b'ibiganiro bitangwa n'abagorozi, aho mutwurikiranira ku mbuga z'umuntu muzima ku ma platform atandukanye. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe icigwa kijanye n'ubuvuzi canke amagara meza, aho tuza kurabira hamwe ingwara yo kuribwa mu butinyanka, ariyo bakunze kuvuga mu ndimi y'ikiganga dysmenorrhée. Iyo rero kugira ngo dushobore kuyitahura, biradusaba yuko tumenya mbega ubutinyanka niki, bigenda gute, bufata umuntu gute, niho tuza no gushobora kumenya uko iyo ngwara dushobora kuyivura canke kuyikingira abana batarashika muri ivyo bintu. Ubusanzwe umubiri w'umwigeme canke igitsina gore kugira ngo ashobore kugera muri ivyo bihe canke ashobore gusama, ashobore kuvyara, hari ingingo zitatu z'umubiri zigomba kuba zikora kandi zigakora neza kandi zigakora zose. Iyo hagize n'imwe idakora nk'uko bikwiye, ariho hava ubugumba, kutaja mu bihe, gukoroka kw'inda n'ibindi vyinshi bitandukanye. Rero izo ngingo ni izahe? Iya mbere turahera ku tugingo tubiri, uduce tubiri tw'ubwonko, ariyo hypothalamus na hypophyse, hamwe igihimba twovuga kandi nk'igihimba arico bita ovaire, bakunze kuvuga ngo ni udusaho tubika imbuto z'abigeme canke imbuto z'igitsina gore. Ivyo rero murashobora kwibaza ati none ivyo bintu bikorana gute? Ubundi iyo hypothalamus twababwiye ariko gace gato kagize ubwonko, tuyifata nka telekomande y'umubiri. Ubundi niyo ibihimba vyinshi vy'umubiri bikora ariyo ubitegetse. Rero irafise hormone yayo. Iyo hormone ari nayo hormone ikora ku bagore, niyo muzokumva kenshi bakunze kwita gonadotropine. Iyo hormone nija gustimira rero kandi gahimba k'ubwonko kamwe twita hypophyse, uko nako gafise ama hormone. Ayo ma hormone rero kugira ngo ashobore gukora, bisaba yuko ya hypothalamus iza kuyistimira kugira ngo iyasohore. Ayo ma hormone rero sayandi ni FSH na LH, ni ama hormone aba sécrété par iyo hypophyse. Ayo ma hormone none urashobora kwibaza ati imaze kuyasokreta bica bigenda gute? Ayo ma hormone ico aza gukora, aza gukora kuri ya ma ovaire canke twa dusake twacu dutekera imbuto z'abigeme canke z'abakenyezi. Ico tuza gukora ni giki? Ya FSH iza gutuma ama ovaire yacu akura canke ry'igitsina gore rikura rigasha. Hama ya LH nayo ikaza gutuma rya rigi ryacu iyo rimaze gusha rikwije kugira ngo rishobore kuja gufekondana n'irigi ry'igitsina gabo kugira ngo bishobore kuvamwo umwana. Iyo nyene kirya gihe cageze, niho ya LH mu busanzwe niko ikora, iza gutuma rya rigi riza gusohoka rikaja aho ryagenewe kugira ngo rije guhura na rya rigi ry'igitsina gabo. Saho gusa biherera, ya FSH ntigereza aho gusa ku ma ovaire yacu, ahubwo ituma ovaire nayo isokreta iyindi hormone. Iyo hormone nayo akaba ariyo bita estrogene. Iyo estrogene ushobora kwibaza ati nayo ikora gute? Iyo estrogene nayo iciza gukora igitereko. Ku gitereko, kubera ko igitereko coco kiba citeguriye gusama canke kwakira umwana, hari muqueuse utérine canke twoyita akanyama ko mu gitereko. Ya hormone yacu estrogene iza gutuma ako kanyama kongerekana, kuko urumva iba yiteguriye kwakira umwana. Bisaba yuko kongerekana épaisseur kugira ngo ishobore kugira ubushobozi bwo gusama canke kubumbata uwo mwana. Hama ya LH yacu nayo nyene irafise iyindi hormone iza gutuma ya sake yacu iza gukora. Ni kuvuga LH yacu nayo iza gutuma ya ovaire yacu isokreta iyindi hormone ariyo bita progesterone. Iyo nayo ikora iki? Iza gutuma mu gitereko, kuko ku bisanzwe igitereko cubatse ni igihimba gisanzwe ciyoza. Ni kuvuga ngo igitereko nicemera ikintu kiba mu gitereko, biba bisaba yuko igitereko kituma kigaragara. Rero iyo hagize ikintu c'igicafu canke ko étranger iza mu gitereko, igitereko conyene kirafise uko cikora kikiyoza ivyo bintu kikabidegahasa, ni kuvuga bikava mu gitereko.
rero iya progesterone yacu iza gukora iza gutuma mu gitereko kubera iba izi ko hagomba hajeyo umwana iza gutuma mu igitereko kitikamura canke ngo cikuremwo wa mwana canke ya fetus yarigira izovamwo umwana yo mu gitereko. Rero muca mwibaza ati rero iyo bigeza iyo umuntu atasamye bica bigenda gute? Iyo umuntu ata mbuto y'igitsina gabo yashoboye kuboneka kugira ngo ihure n'igitsina gore haboneka umwana, niho haboneka rero bwa butinyanka. Uti bigenda gute? Ni kuvuga ka kanyama kacu canke ya muqueuse utérine ariyo bita endomètre ica yikura kuri utérus canke irikura ku gitereko ikavako. Ya progesterone nayo ikigabanuka mu mubiri w'umuntu. Ni kuvuga ya progesterone yadufasha kugira ngo igitereko ntikize kwidebarasa canke gukura ibintu biyikirimo. Ya progesterone kubera yuko iba yabonye ko ata kintu kiri mu gitereko canke ata mwana canke ya fetus yashoboye kuboneka, iki kikora ikigabanuka. Imaze kugabanuka rero niho igitereko gica gitangura kugira ama contraction, twavita nko kwikamura kugira ngo gishobore gukuramwo ya nyama canke ya muqueuse yacu kuko iba yononekaye, nayo ntibiri busubire muri etano kumara ngo isubire ngo yifatanye n'igitereko. Oya, ahubwo igitereko kigwana iyo ntambara yo gusohora ya muqueuse. Naho rero hava ya ma contraction mwumva iyo muri mu butinyanka. Nk'abavyeyi bo baba bamaze kuvyara barabizi, vya bise bumva iyo bariko baravyara biba bifitanye isano cane n'ibise canke ayo ma contraction umukobwa canke umukenyezi yumva igihe ari mu butinyanka, kubera hose n'ibintu ni igitereko kiba gishaka gusohora ibintu bikirimwo. Saho rero gusa biherera. Ubundi ka kanyama kacu canke ya muqueuse utérine yacu ya endomètre uko isanzwe yubatse irafise ivyo twokwita imisemburo ikozwemwo. Iyo misemburo rero nayo iyo imaze kubona yuko iyo yidetashije kuri utérus irafise nayo hormone ikisokreta, iyo nayo si yindi bayita prostaglandine. Iyo prostaglandine rero ikoze iki? Iza gufasha ca gitereko kwikamurana n'inguvu kugira ngo ya maraso ari mu gitereko canke n'ubunyamanyama bwagiye burasigara bwavuye kuri ya muqueuse yacu ushobore gusohoka. Rero ubugwayi bubaye. Ubundi prostaglandine umubiri utegerezwa gusokreta kugira ngo ubwo bucafu canke ayo maraso n'izo nyamanyama zishobore kuva mu gitereko ntibibabaza umuntu. Umukobwa canke umumama arashobora kumva impinduka mu mubiri wiwe, ariko ntagira ububabare bwotuma asiba ku kazi canke ariko akora imirimo yiwe. Oya, ahubwo kugira ubwo bubabare bwongerekane haba habaye iki? N'igihe système endocrine canke ibijejwe gutanga amahormone mu mubiri w'umuntu bikora bikarenza urugero canke bigakora musi yaho vyategerezwa gukora. Bivuze ngo ni ca gihe iyo hormone yacu aho iyo prostaglandine yacu iza gutuma igitereko cikamura yisesa ari nyinshi. Igihe rero yisesa ari nyinshi, prostaglandine iza gutuma umuntu ababara gose. Ni nka kurya muza mubona ugasanga nko kwezi uraribye gose, undi kwezi bibaye, ubundi bikaba ngombwa ko unaja no mu bitaro. Ni kubera yuko bivana na quantité ya prostaglandine yabaye secrète muri utérus. Ico ni ca mbere. Ica kabiri kica giza gutuma ubabara, iyo prostaglandine ija mu gitereko harabaho ico twita inflammation canke uburibwe bw'ingingo runaka. Ubwo buribwe rero nta kindi buca buza kwiyongera kuri bwa buribwe twaterwa na ya hormone yacu prostaglandine itera ibise mu gitereko c'umwigeme. Ica gatatu naco kubera yuko hari udutsi tuba twacikaguritse igihe ya endomètre yacu iba iriko iridetasha kuri utérus, umubiri ugerageza kugwana kugira ngo utwo dutsi dushobore kwiyugara. Igihe rero udutsi turiko turiyugara birasaba yuko twigabanya gose tukaba duto gusumba uko twahora tungana. Navyo musanzwe mubizi yuko oxygene mu mubiri itembera mu mubiri biciye mu maraso. Ni kuvuga igihe rero utwo dutsi twagabanutse, ni kuvuga n'amaraso acaba make aca muri utwo dutsi kuko utwo turingoti tuba twabaye duto gose. Amaraso nayo arinze aba make bisigura nayo oxygene biri mu maraso iba yabaye nkenya. Ivyo navyo bigira ingaruka iyihe? Ni vya bindi muza mwumva ngo habaye ischemie mu nyama zo mu gitereko. Iyo ischemie rero ibaye n'ubundi buribwe bwiyongerekana, bigaca bituma
amaneo canke imitsi yumva ijejwe kumva ububabare yumva gose ikarenza urugero kubera iyo ischemie iba yabaye, ariyo mpamvu uza wumva bamwe ababara mu mugongo, ukagira uburibwe bwo mu matako, mu maguru, mu nda n'ahandi atari mu gitereko gusa, naho biba vyavuye. Ni kuvuga ubwo buribwe bufatanyije na bwa bundi bwavuye kuri inflammation y'igitereko cacu, bikaca vyongerekana no kuri bwa bubabare bwavuye kuri ya prostaglandine yacu. Ni kuvuga naho uca ubona umuntu aribwa bikarenza urugero. Ivyo rero maze kubabwira nivyo bita les causes premières bituma umuntu agira ubwo bubabare, ariko hari n'ibindi bintu bishobora gutuma umuntu agira ububabare mu gihe c'ubutinyanka. Ni ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka vy'abakenyezi, ni kuvuga turavuga amafibrome uterine, bimwe bita ibivyimba, ama infection n'izindi ngwara nyinshi, amakyste ovarien, amakyste, ni kuvuga ingwara zirya ngwara zose muzi zifatira mu bihimba vy'irondoka. Izo nazo zirashobora gutuma umuntu ari mu butinyanka aribwa gose akababara. Ivyo navyo kugira ubimenye nta kindi, uja kwa muganga ugakoresha ecography, nimba ari n'ibipimo bafatira mu maraso bakabifata kugira ngo ushobore kumenya yuko ubwo burwayi woba ubufise. Ivyo rero dusuye hamwe haruguru muri ya makoze yacu primaire, twabonye neza yuko ubwo buribwe buva ukuntu amahormone yacu aba ariko akora nabi. Rero hari ibintu vyinshi basanze bituma amahormone y'abakobwa canke ayo mahormone ajejwe ibintu bijanye no kurondoka ku bakenyezi ashobora gukora nabi. Kumwe twabivuga agashobora kwisuka ari menshi canke ari make canke ntanisuke. Ivyo navyo si ibindi, ni ibintu basanze biba mu bikoresho dukoresha, ivyo twokwita ama produits cosmétiques mu kwisiga, mu kwigira neza. Nk'akarorero iyo bita ni produit bita paraben, bayikoresha mu kubika ibikoresho abakobwa bakoresha mu kwikora ivyo twokwita de maquillage, kugira ngo zishobore kugira irya garanti ingana nk'irya muba mubona ku bikoresho vyanyu. Akenshi baba basemwo paraben. Iyo paraben rero basanze kubera yuko nk'akarorero dufatiye kuri fond de teint, nk'ama fond de teint presque nka yose aba arimwo paraben. Ni kuvuga iyo yisize niyo paraben urayisiga ikinjira mu mubiri. Ivyo rero bikaza kugarukana ibibazo biza gutuma iyi systeme yacu endocrine ikora nabi, amahormone yacu agakora nabi, ari ahandi yisesa uko atarakwiye kwisuka. Ca kabiri, abantu bakurikirana ibiganiro vyacu twari muze gukurikirana imbuga zacu, murabona ibiganiro aho twagiye turarabira hamwe ububi bw'amavernis. Ku mavernis twarabonye yuko cane cane ubwoko bw'amavernis bita amagere, hari produit bakoresha yitwa phthalate ituma vernis ishobora kuramba kuri rugero irambako. Ivyo nayo basanze ifise uruhara runini kubera yuko nayo nyene bahise kurubyara irapenetra ikinjira mu mubiri w'umuntu. Iyo nayo ikaza gutuma iyi hormone, aya mahormone yacu akora nabi, navyo bikaba bibaye muri bimwe bituma abakobwa bagira ububabare mu butinyanka. Hari n'ibindi vyinshi, ama crème solaire bisiga. Ubundi arya ama crème solaire ntiyari yakorewe abirabure, ko twebwe turafise melanine idukingira izuba, ariko hari ubusirimu bwagwiriye abantu ugasanga imbere yuko ahejeje kwisiga amavuta ategerezwa kurenzako crème solaire, kandi twebwe ntaho dukeneye. Ahubwo irya filtre bayishiramwo, irya filtre UV bashiramwo, niyo iza gutuma irapenetra mu mubiri wacu twebwe abirabure, ikadusigira ubumara, ikaza no gutuma amahormone yacu akora nabi. Si ivyo gusa, hari n'amaproduit aya bakoresha mu miti arizo bita za formaldehyde, oxybenzone, hariyo n'indi bita triclosan iba cane mu masabuni, amasavon éclaircissant. Cane cane bakunda kubesha ngo nayavura ibihere, ariko kenshi izi mubona z'éclaircissant zishobora guhindura kubona akantu gatonya ziba zirimwo iyi triclosan. Iyi triclosan nayo basanze ari imwe mu bituma amahormone yacu canke iyi systeme yacu ikora nabi. Ivyo rero niyo mpamvu umuntu nubwo twomuha umuti atarashobora kuba ibi bintu birimwo ntashobora gukira. Ikindi naco bikadusaba nubwo twabuze ama produit ya maquillage, hari n'andi mavuta asanzwe atambitse ariko ushobora gusangamwo izi produit. Niyo mpamvu umukobwa wese mu kwisiga amavuta aba akwiye kuraba neza yuko aya ma produit atoba arimwo, kuko igihe yoba arimwo biba bimwe mu mpamvu bituma ashobora kugira ubwo burwayi. Ikindi naco hakaba ivyo rero twirinda, kuko ivyo bintu tutavyirinze bishobora gutuma navyo nyene haba ubwo buribwe canke iyi cycle yacu igakora nabi. Ivyo navyo si ibindi, ni ibintu kurya akenshi ama proteine ava mu bikoko canke ibinure biva mu bikoko, biri mu bintu bikontribuwa cane gutuma
iyi cycle yacu ikora nabi canke amahormone yacu agakora nabi. Ikindi naco ni kurya amasukari cane cane yaciye mw'ihinguriro les sucres blancs n'ibindi vyinshi, canke kurya cane izi ndya zihinguye amagato n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ivyo bintu biratuma cane iyi cycle yacu nk'abakobwa ikora nabi. Ni ibintu tutaba dukwiye gufungura na gato, biri strictement interdit ku mubiri canke umubiri w'igitsina gore. Rero turagiye kuyivura ku bantu bafise ico kibazo canke bashaka kuyikingira, muti turayivura gute? Rero mu kuyivura ingwara tuyivura gute? Nk'uko musanzwe mubizi, abantu bakunze kugira ivyo bibazo vyo kuribwa iyo bagiye kwa muganga canke ubwabo bakiyotomeza imiti, banywa imiti iri mu bwoko bw'ama anti-inflammatoire ariyo ama ibuprofene, ama aspirine n'ibindi nk'ivyo. Ivyo rero bigenda gute mu mubiri w'umuntu? Ni kuvuga ngo imiti y'ama anti-inflammatoire ifise ubushobozi bwo kuja guhagarika ya enzyme twababwira COX iza gutuma hashobora kuba ya hormone yacu iza kudutera ububabare ariyo prostaglandine. Ni kuvuga ngo kugira ubwo bubabare bushobore guhera, bisaba yuko dufungura canke tukanywa ikintu kiza guhagarika iyo enzyme iza gukaya prostaglandine. No muri twebwe rero natwebwe nuko tubigenza. Ni kuvuga twebwe ntidukoresha ama produits pharmaceutiques, ahubwo turakoresha ibimera canke ivyaremwe, ariko dushobora gusangamwo izo propriétés anti-inflammatoire dushobora guhagarika ya COX yacu ariyo bita cycle oxygenose. Iyo rero tuyikura hehe? Nahandi tuyisanga, icambere tuyisanga muri gingembre, kubera ko gingembre ifise ico bita gingerole na chogarole. Izo gingerole na chogarole ni ama propriétés aba muri gingembre aza gutuma ya enzyme yacu ihagarara gukora. Ikindi dushobora kuyisangamwo nayo ni curcuma, iyo benshi bakunze kwita ikinzari, nayo nyene ibamwo ikintu bita curcumine. Iyo onye nayo curcumine iza gukora iza guhagarika ya enzyme yacu iza gukaya prostaglandine mu gitereko. Zirimwo magnesium na omega 3, kubera yuko twasanze abantu batagira magnesium mu mubiri na omega 3 nibo bantu bakunze kugira izo ngorane. Kandi iyo umuntu afise magnesium ikwiye na omega 3 ikwiye, biza gutuma byonyine biraza gukumbata ya prostaglandine igihe iba yisutse ari nyinshi bikayigabanya. Rero umuntu ashobora kumbaza ati none iyo miti ikoreshwa gute? Urafata igoma ya gingembre canke tangawizi, ugafata n'igoma rya curcuma, ushobora kutabironka n'amagoma ukabikoresha poudre. Ivyo bintu ukabigirira icayi. Muri ico cayi rero ucuza kongeramwo twababwiye ko tutegerezwa gushiramwo ikintu kirimwo magnesium. Iyo nayo nta handi uza kuyisanga z'umwungu, zirya mbuto z'umwungu. Iyo zumye barazidandaza, zirabaho mu masoko. Kubera imbuto zidashobora kuyonga, ushobora gukoresha ifu. Iryo fu rero ukaca uyishira muri ca cayi cahiye, ukaza gushiramwo ya fu yacu. Ikindi udashoboye kuronka iyo fu y'izo mbuto, urashobora gukoresha amande. Amande nayo nyene ntuyikoresha ari intete, ahubwo urabanza ukayisya canke ukagura ifu yayo, akaba ariyo ukoresha ugashira muri ca cayi, hama ukongeramwo ikintu kirimwo omega 3 nkuko twabivuze. Ico naco si kindi, ushobora gukoresha graine d'olive. Graine d'olive nayo urayisya, canke iyo urashobora kuyishiramwo ari inteke, canke ziza gusumba urose graine de chia kuko ari nayo ifise omega nyinshi gusumba, ukayishiramwo. Ivyo rero urabitegura nko ku mugoroba, hama ukazobinywa mu gatondo, ukabinywa mu kiringo c'ukwezi. Ariko ku mugoroba ntusubira kunywa ico cayi, ahubwo ku mugoroba uca ukora umutobe wa poivre d'eau, ugashiramwo seleri na persile, ugashiramwo n'indimu. Uwo mutobe akaba ariyo uza uranywa ku mugoroba. Ni kuvuga wanyoye icayi mu gatondo, agatasi gatonya kagizwe na ya matangawizi, ku mugoroba ukoresha uwo mutobe ugizwe n'ayo ma poivre d'eau. Uwo rero kugira uwuronke urasekura, umaze kubisekura vyiza ubikoresha bikiri bibisi, bikiri amababi. Umaze kubisekura, amazi ukayageza aho ibikamvu vyawe bigera, hama ukabona gukamura, ukanywa agakombe gatonya canke agatasi gatonya. Rero umuti tudakwiye gusiga utokwibagirana ni icayi ca rumari. Icayi ca rumari ni icayi ciza kiregira cycle y'abakobwa, kuvuga ni umuti ukomeye cyane ku gitsina gore. Ico rero coco ntitukinywa nk'umuti, ahubwo nyene tukinywa nk'icayi. Nta mukobwa akwiye kubura icayi ca rumari. Ico naco ni karahara mu ruganda ntibacura, ni kuvuga mu nzu zacu, inzu zirimwo abakobwa, abamama, gikwiye kwama gihari. Naha rero ikigo cacu gihereye
mwakoze kudukurikirana kandi twizeye yuko abagwaye mugiye gufata ino miti twabwiye kandi mwizeye muzokira. Abafise ibibazo ntimutange mubishira mu makomantere mubaze murishuga, n'abakoresheje imiti nk'iyi bakabona ico bamariye namwe ntibibujijwe kwandika muri komantere mugashima mugashingira inama abandi kugira ngo bashobore kubikoresha. Namwe bwe mugifise abana bakiri bato mushobora kuza murabibakorera kugira ngo igihe bazoca muri ivyo bihe bashobore kutazobabara canke kutazohura n'izo ngwara. Ivyo tubifurije mu izina rya Yesu.